Hello, nizera ko mukomeye mwese hama abariko murankurikira canke ari commentaire ariko nashaka kwishura ibibazo bitandukanye nzi ko abantu benshi mwibaza kandi rero namaze igihe ndiko ndibaza ariko nibaza ko ari ikibazo ijambo ry'Imana ryishura cane mu buryo bworoshe. Ubwa mbere ni ikibazo kivuga ngo mbega gukizwa bisigura iki, gukizwa ni iki? Hama ica kabiri nza kwishura ni ikibazo kivuga ngo mbega gukizwa kuba ari guhindura idini. Ico ni ikibazo nzi ko abantu benshi bafise. Hama ica gatatu mbega abakatolika barakizwa, abantu mw'ishengero rya katolika barakizwa. Ico ndazi ko ari ikibazo abantu benshi bibaza mu mitima yabo, abantu benshi bavuga. Ariko reka mpere ubwa mbere ku kibazo ca mbere canke ca kabiri. Nteko ca kabiri kivuga ngo mbega gukizwa no guhindura idini. Ikintu nashaka kuvuga ubwa mbere nuko gukizwa kumbure gukizwa kantange definition yavyo. Gukizwa ni guhindurirwa identité, ni guhindurirwa akaranga, ni kuva mu rupfu ugashika mu bugingo canke mu buzima, ni kuva muri mu buzima bw'ivyaha, mu buzima bw'umuntu yapfuye bwo muri Adamu ukinjira muri Kristo Yesu. Hanyuma gukizwa bisigura biva mu ijambo gukira, ukijijwe n'uwundi muntu. Murivuga gukira. Rero Imana muri Kristo Yesu yaradukijije, iciye muri Kristo Yesu yadukijije iki mbega? Ico ni kibazo ca mbere numva umuntu akwiye kwanza gutahura. Mbega iyo umuntu avuze ngo narakijijwe ukizwa iki? Ica mbere ukizwa urubanza, la condamnation éternelle. Kuko biriya twekaniza yuko hari urupfu rwo mu mubiri, hari urupfu rw'impwemu, kandi hari urupfu rw'ibihe bidashira, la mort éternelle, aho umuntu atizera Yesu umwami n'umukiza azoja mu muriro kubera atari korera ibikorwa bibi yakoze canke ibyaha byinshi yakoze bibi, ariko kubera kutizera Yesu Kristo. Rero iyo umuntu yizera Yesu Kristo yarabivuze muri Jean 5:24, yavuze ngo uzo yaramwizeye uzomwizera wese ntazobona urupfu ukundi, kandi abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Rero Yesu yaje gukora, yaje kugukiza, yaje kunkiza, yaje kudukiza bidashoboye kwikiza. Yadukije urupfu, la condamnation éternelle. Nta condamnation ihari, yaba condamnation itewe n'amategeko, yaba condamnation izanwa n'urupfu, nta na kimwe gishaka gufata kubera wewe uri muri Kristo Yesu. Ico ni ikintu ca mbere co gutahura, kuko abari muri Kristo Yesu bahindutse ivyaremwe bishasha, bahindutse abana b'Imana, nta rubanza rubariko. Le jugement ntiba ku muntu yizeye Yesu Kristo. Ico ni ikintu gikomeye co kumenya. Hama ica kabiri, Yesu yadukijije ivyaha vyacu. Iyo wizeye Yesu Kristo, Yesu aragukiza ivyaha, aragukiza ivyaha akabikubabarira. Ntibisigura ngo ukijije ntushobora gukora amakosa canke ivyaha, kuko turabona abakizwa bakora amafuti kandi menshi, mbere ugasanga umuntu anakoze n'ibintu bibi bisumba ivyo umuntu atarakijijwe. Ugasanga ari umuntu akijijwe muravye mu ngeso nziza, yifata neza gusuma umuntu adakijijwe. Ivyo turabibona mu miryango yacu, mu bagenzi, mu kibano, mu kazi. Ugasanga umuntu akijijwe w'inzigo, umutima mubi, afata abandi nabi, akora ibintu bibi nyene. Ariko ugasanga ari umuntu adakijijwe mugabo akundana. Ivyo ntibisigura ngo azoshira mu ijuru ameze neza. No, kumera neza kw'Imana ni uko muri Kristo Yesu, ni uko bamwakira Yesu Kristo, nk'ama transformation kagendera ba mu nyuma ku munsi, uko ugenda urakura mu gutahura icuri muri Kristo, uko ugenda urakura mu guhishurirwa ijambo ry'Imana, uko ubuzima bwawe urekurira Kristo kugira ngo aburongore, agenda araguhindura. Ugasanga ibintu wagiye uraheba, wari umuntu ufise ingeso mbi, uvuga nabi, ushwana, wankana n'ibindi bitandukanye, ahagenda araguhindura Yesu, icama camwe le fruit de l'esprit ikagenda iragaragara ku buzima bwawe. Rero ico nico kintu dukwiye gutahura. Adukiza urupfu, la mort éternelle. Hama ica kabiri akadukiza des péchés. Nos péchés sont pardonnés, passé, présent et futur. Warababariye ivyaha vyawe byose, Imana ikivyibuka ukundi, uri umugororotsi kubera Kristo Yesu ari muri wewe. Hama ica kabiri nashaka kuvuga ko nuko gukizwa si guhindura idini. Abantu benshi baravuga ngo yarakijijwe kubera yagiye mu idini kanaka, ivyo benshi biyita muri twamugina ngo mu baporoti. Je nkunda kuvuga nje sindi umuporoti, sindi umuprotestant, kuko umuprotestant n'umuntu w'umugumutsi, n'umuntu apinga, n'umuntu abahana ivy'abandi akora abufise ivy'agwanya. Jewe nta nakimwe ndagwanya, nta numwe ndiko ndagwanya, ariko nizera Kristo. Sico mvuze ngo nta kimwe ndiko ndagwanya ibibi bya bikorerwa mu isi, bibi no hava nkora na jewe nshobojwe na mpemu yera, kuko nta nguvu ziwanje mfise zo kwihindura canke zo kwigwanira. Hanyuma uvuze ngo umuporoti nuko uri umupingayi. Je sindi umupingayi, kandi abantu bakijijwe saba pingayi. Ivyo byose biva muri histoire de l'église muri 15e siècle. Turazi ko Martin Luther yagwanije catholicisme n'ibindi bitandukanye by'impongano bariko aratanga indigence.
hanyuma bashaka bita umuprotestant n'abamukurikiye bose bita abaprotestant. Ariko Martin Luther turazi yuko yariko yigisha ko agakiza kabonerwa mu kwizera no ku buntu bw'Imana, atabikorwa by'umuntu bigiyemo, atamahera umuntu ahenze gutanga, atakiguzi, atampongano, atakintu na kimwe kindi umuntu ashobora gukora kugira ngo kimwemeze imbere y'Imana. Rero nta muporoti n'umwe hari abana b'Imana. Abana b'Imana bavutse ubwa kabiri, kandi ganda kubwira abana b'Imana ntibari mu mashengero entre guillemets y'abaporoti gusa. Abana b'Imana bari mu mashengero ya Katolika y'Abaroma, kuko hariho l'Eglise catholique romaine, ishengero Katolika ry'Abaroma na l'Eglise catholique universelle. Iyo mvuze Eglise catholique universelle ni ishengero ry'abizera bose, iry'abavutse ubwa kabiri bose, abizeye Kristo bose barimo. Kuko hari kibazo c'ijambo Katolika. Ijambo Katolika isigura ikintu authentique, ikintu cyo kandi cy'ukuri. Rero umuntu wese yizera Kristo ari authentique, n'umwana w'Imana biri authentique, atari kubera ari mu idini kanaka. Dufise ikibazo yuko hari amadini menshi cyane ku buryo abantu bose bavuga bati iwacu no tumeze neza, iwacu no dusenga neza, iwacu niko dukijijwe. Turazi nko mu Burundi aho abantu usanga bakumira abandi bakavuga bati nitwo kwifatanya n'abajya, ntibakijijwe, ntibasenga nka twebwe, ntibameze nka twebwe, ntibavuga nka twebwe, ntibasa nka twebwe, ntubaramutse, ntubavugishe, ntukifatanye nabo, ntimuje mu manza zabo. Ugasanga umuntu yagize mariage kubera atari umuntu wo mu idini ry'iwabo, abo bavuka nshaka abavyeyi ntibabijemo. Ugasanga turi mu bintu bimwe by'imigenzo itubakiye kuri Kristo Yesu, itubakiye mu ijambo ry'Imana, bimwe namwe bitana n'inzankano n'abantu bakanka ibyo gusenga kubera amakomportement mabi dukora twega abantu tuje ngo turasenga hamwe no kudatanga ijambo ry'Imana ko rihagaze ku rukundo rw'Imana. Rero nagira mvira ikintu gikomeye cyane, icyo Imana ishaka niki nuko utahora kugukizwa atari guhindura idini. Washaka guhindura adresse, ndashaka guhindura adresse, muga mpindura adresse sinca mbu musitwaye waho hantu ngiye kuba ubwo nyene. No, birasaba yuko uvuga ubwa kabiri bw'umusitwaye mu bwami bw'Imana, wakira Kristo Yesu mu buzima bwawe, umutima wawe, hama kubera umwami n'umukiza, guhindukira ubuzima, kugire umwana w'Imana, akuvane mu rupfu, agubabarira ibyaha byawe. Uko niko gukizwa. Rero ushaka guhindura idini, turaza abantu bahinduye idini bakaja muri ya eglise nyene navuze ngo y'abaporoti canke y'abaprotestant, ariko muri babandi ndaza abantu babatijwe mu mazi menshi, babatijwe mu mazi menshi kubera kumbura abavyeyi babategetse kubikora, kubera kumbura ari migenzo y'umuryango. Ugasanga canke ari umwana wa pastori canke umurongozi mishengero akabikora mu mutima atavutse ubwa kabiri, ariko ukabona ivyamwa vyiwe ntaho bihuriye no kugororoka kw'ijambo ry'Imana. Rero agaba yara ari mu idini gitirwa abakizwa mugabo batari mukizwa. Nshaka mvuge abakatolika barashobora gukizwa, ico ni kibazo cya gatatu turashaka kwishura. Aha nako no bakuvyerekeye gukizwa si guhindura idini. Ntibibaze ngo kubera ari mu idini kana kandi nshutima wakijijwe. No, gukizwa ni question mu mutima, ni question yo kwakira. Idini irashobora kugira influence ku buzima umuntu abayemo bivanye n'ingene yigishwa, kuko uko wigishwa mu ishengero byawe birafise impact mu buryo wiyumvira. Uburyo wiyumvira nabwo burafise impact mu byo wizera. Ibyo wizera navyo birafise impact mu buzima ubayemo, kuko iyo wizera wigishwa ibinyoma, ukizera ibinyoma, ubaho mu buzima bw'ikinyoma, ubaho mu buzima bubi, ubaho mu buzima budahesha Imana icubahiro, ata transformation. Rero hari abakizwa bari mu Eglise Katolika, ndamaze kubabona, ndabafise mu muryango iwacu nzi ko bakijijwe, bubaha Imana. Kumbura hari ibintu bimwe mu bataratahura, nkuko natwe mu Eglise yitwirirwa ngo nayabakizwa, hari ibintu byinshi badatahura. Mbere barashaka ugasanga bimwe haryo twizera bitari nabyo byinshi cyane. Rero ishatse kuvuga iki, ndazi ko abantu bavutse ubwa kabiri, je ndazi abantu maze kwizanira ugakiza ubwanje personnellement, nibwiriye ubutumwa bagakizwa bakakira Yesu mwana n'umukiza bagahinduka. Mugabo kumbure akaba ari ibintu bataratahura, ntibace bava aho bari basengera muri Eglise Catholique Romaine, ntibisubira ngo ntibakijijwe. Kandi igikusu kugira ngo tubakure mu mashengero barimwo, ikunubwa tubakure mu mwiza, tubakure mu vyaha, tubashikare mu bwami bw'Imana. Ivyo rero iyo umuntu abitahuye biza kumutuma ningana avuga ubutumwa bwiza buhinduka, ningana abona abantu bihinduka. Ntusubira kuba umuntu agenda arajije abantu ubacira imanza, kuko nama wundi ko ndavuga hari abantu muzotangara, hari abantu musanze mu ijuru, hari abantu muzosanga mu ijuru mwarabacira imanza, mwarabacira umukengari mu Kirundi. Mutangare cyane uti kumbura ingana navuga ati waruzi ngo sinzoza ya nuko bimeze je gakiza. Imana rero ikora mu mitima yacu. Imana ico yipfuza ishaka yuko wizera Yesu, ishaka uhinduka, ishaka ko wizera ukuri kw'ijambo ry'Imana, ishaka ko wakira inyigisho za Kristo, ishaka ko wakira ubugorotsi bw'Imana, ishaka yuko mind yawe ihinduka, ntugumubaho nk'umupagani. Ivyo vy'idini vy'ama eglise
niko ndagwanya idini ko ndumurongozi mwishengero ndavuga ubutumwa ndigisha ariko ibyo by'ama eglise ni ibintu by'amadini twebwe twishiriyeho mwari muzi ko Yesu tasize eglise nimwe muzi dufise uno munsi ndi umupastori natanguje ishengero reka ndabivuge natanguje ishengero ndi mu barongoza aho ndi mu ishengero ariko nagenda kubwire aya madenomination twita amazina atandukanye bihagaze ku madoctrine y'abana b'abantu umuntu aravuga no munsi doctrine agacavuga ngo jewe ngo niyisira izina kubera nizera umubatizo w'amazi menshi ntizera umubatizo w'amazi menshi ubundi ngo nizera mpemu yera agaca yabiyita izina ubundi agacavuga ati je nizera ibitangaza nizera ibintu bikerebusa agaca yita izina ubundi agacavuga ati nizera ibintu bigenda bukebuka agaca yita izina ry'ibintu bigenda bukebuke ugasanga turi mu bintu by'amadoctrine y'abana b'abantu ariko Yesu nta dini yasize na rimwe religion Yesu so yasize ariko Kristo yashize Christianism ngasize ubu Kristo yasize ubuzima bwiwe nibwo ashaka ko twinjoyinga nibwo ashaka ko tubamo nibwo ashaka ko tugenderamo hama mu maeglise aga duhurira mu mazu duhuriramo ijya siyo eglise ijya n'inzu duhuriramo tugasenga ariko ishengero ni wewe ni jewe nawe turi muri Kristo Yesu ibyo rero tubitahuye tusagasaba twiyubaha tukubaha Imana ubwa mbere tukubaha imibiri yacu ko ari ingoro za mpemu yera Imana iba tukabaho ubuzima bwiza Imana nishaka ko tubaho ubuzima bw'idini Imana ntiyazanye idini na rimwe aya madini yose arahari nivyo turaje kuyasengeramo kubera gouvernement yamaze kwita mu bintu byo kurongora ishengero system du monde turahari system du monde irahari arongora amashengero aho abaya control ariko Imana ingene ishaka ko twubaha Imana hama tugahura hama tugasenga na bene data tugasenga tugira mu ry'Imana tugahinduka tukaba mu kuvuga ubutumwa bwiza evangelisation twigisha kwasengera twigisha ibintu bitanduka tugafasha abagowe tugendera mu rukundo ibyo ni by'Imana ishaka na ibindi byose ni ibintu biri ngaho nyene abantu bashaka gukreya byabo byatuma bitandukanya n'abandi ugasanga umuntu avugisha abantu ntabagendera mu miryango y'iwabo ntibakijijwe so Imana ishaka ko muhinduka ishaka ko mubaho ubuzima bwiza wibuke ikintu navuze gukizwa sidini gukizwa ni guhinduka umwana w'Imana ni kuva mu rupfu gashika mu bugingo ko Yesu yagukijije ica kabiri gukizwa no kubabarirwa ibyaha byawe mbega warababariwe ibyaha byawe umva Imana yarakubabariye wumva warakira imbabazi z'Imana muri Kristo Yesu wumva ubuzima bw'Imana buri muri wewe ikimana cy'Imana kwipfuriza hama ikindi abakatolika barakizwa ndamaze kubona abantu benshi bakijijwe ndamaze guparticipa mu gikorane cy'umupatiri ko arigisha kuri Cathedrale Jean Monde kwa Bujumbura aho umupatiri ko arigisha abantu bari bantumiye wanashaka ako arigisha abantu ngo bakire Kristo ngo mwakire umwami n'umukiza arabasubiza mu bimwe dukora tubwira abantu ngo mwami Yesu ndaje imbere yawe ndakwakiriye umutima wanje ibyo narabibonye ikibazo si kuvuka bwa kabiri abo ikibazo n'ingene ukura mu gakiza n'ingene uhinduka ndaza abagenzi benshi bakijijwe ndafise abagenzi benshi bakijijwe rero guhinduka kw'idini ntaco bihindura ko guhinduka mu mutima cyo gikomeye cyane guhinduka ngene ubaye ibyo bikomeye kubaha Imana ibyo bikomeye kwemezwa neza kuri umwana w'Imana ko mwemu wawe abirikanya na mwemu wawe kuri umwana w'Imana ibyo nivyo bikomeye ibisigaye byose bizohere ko bitubwira ko urukundo ruzogumaho rero mukomere ari ikibazo mufise murashobora kunyandikira ganye kuri Facebook ndashaka kucishura iconzi nico ntazi sinzi byose nko namvuga ndafise ukuntu nanje nkiri muto haba mu myaka canke mu gakiza nkiko ndakura ariko bikenya amaze kumenya nibaza ko ndaharibwa ndabifashe kumbure ikindi kibazo nzokwishura ni kibazo cerekeye Bikira Maria ndazi ko ari kibazo abantu benshi bafise mbega Bikira Maria turamusenga mbega Bikira Maria turamutuma mbega yaragiye mu ijuru mbega ivyo bimeze gute urabona ivyo nibazo mbega yaravyaye abandi bana ibyo ni bibazo byinshi nzokwishura kumbure muri video bikurikira hanyuma umwese Imana kwizomufasha gutahura nk'ijambo ry'Imana rivuga azokwakira ukuri aho genderemo Imana ikugire neza igufashe kurakiza nuko muranyandikira nuko murambaza ibibazo Imana ibagiye neza bene data nkuko navuze ntimwitege ko nzokwisha ibibazo byose nkuko mubyibaza ca mubishaka ariko nzogerageza ko Imana izonshobora byo ntashoboye kwisha ngo ufashwe cyangwa ngo wemeranye nanje ntaco urukundo rugumeho nibwo rukuru kuko ntituhari kugira ngo twemeze abantu tuhari kugira ngo mpemu Imana tuvuge abantu mpemu Imana yemeza baratahuza abantu nuko murirwe neza weekend nziza aho muri hose mugubwe neza Imana yarabahezagiye kandi abataramwakira mu mwakire mu mutima yanyu Yesu ashaka kuvuka bwa kabiri ashaka kubabarirwa mu buzima ko naca muko ukomeze kose ashaka kuhinduka we passionate about life unezererwa gakiza n'ubuzima kuko ubuzima buraryoshe muri Kristo bye umunsi mwiza Imana ibagiye neza bye